Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Turahejeje kumva inkuru nziza itubwira ukubabara, ukumanikwa k'Umusalaba k'Umukama wacu Yesu Kristo, nuko ariwe azoheza akatuzanira urukiza. None rero mfatiye kuri iyi ndwi y'ibisandasandi, indwi nyeranda yose tuzoheza tukaja turavyumva ibijanye ukubabara kwiwe, ugupfa kwiwe ku Musalaba, umugabo n'izuka ryiwe. Nagomba nishimikije n'ibisoma tuhejeye kumva, mbeze nshimikire kuri iki ciyumviro nyamukuru: ukubabara, ukumanikwa ku Musalaba, n'ugupfa n'ukuzuka kwa Kristo nivyo bizanira abantu rukiza nyarukiza. Munkundire nitse ico ciyumviro nyamukuru mu ntumbero zine. Intumbero ya mbere, Umusalaba nk'umuvumo. Ubwa kabiri, Umusalaba utumenyesha ubwamburutsi bwa Yesu Kristo. Ubwa gatatu, Umusalaba ni ikimenyetso c'urukundo ntangere Imana ifitiye abantu. Hanyuma turaheza turabe n'ubwene Umusalaba ari ikimenyetso co gusubiza hamwe no kurekuriranira. Turatanguye indwi nyeranda itwibutsa amabanga y'urukizwa rwacu bigaragarira ku Musalaba. Mbega ni kuki Yesu yashimye ayo magorwa yo ku Musalaba? Nta bundi buryo bwari buhari bwo kudukiza. Aho hambere mu bihugu byo mu buseruko, Umusalaba cari igikoresho cyo guhohotera abantu ngo babahashe bongere babamaramaze. Byatanguriye ikarataje mu Misiri, nuko mu Baromani Umusalaba wari nk'umuvumo, kuko wari igikoresho cyo guhasha abantu bagirizwa ko bagumutse, abasuma, abambuzi, abagarariji n'izindi nkozi z'ikibi karuhariwe. Nico gituma Yesu amaze kwagirizwa icaha ngiki caha bamwagirije, icaha cyo kugumura abantu, icaha cyo kwiyita umwana w'Imana, n'icaha cyo kwiha ubasha bwo kurekura ibicumuro. Bamuciriye urubanza rwo kubambwa ku Musalaba ngo bamuhashe bamumaramaze. Basanze ari bo bimaramaje kuko bari mu kinyoma, naho yapfiriye kuri uwo Musalaba, yabambwe agaheza agapfira kuri uwo Musalaba, yarahavuye arizura mu bapfuye. Uko guca ku Musalaba cari ikimenyetso co kwiyegereza abantu bose, na cane cane abato bato bahahazwa nabo nyene ngo aheze abakize. Muribuka bya bisuma bibiri mwumvise, kimwe naco nyene cagize kiti, mbega kuri umwana w'Imana ntiwo kwikura kuri uwo Musalaba natwe ukadukura. Ikindi gisuma naco kiraronka akanya gatoyi ko guhanura no gukora ubutumwa, nuko kubera cemera kiraheza kigira kiti, mbere bivuze mu majambo yiwanje, aho wewe wagakoreye amashano uri kurigereranya
n'uyu mwana w'Imana congera ko kiti uranyibuka Yezu ni washika mu bwami bwawe. Bamwe bavuga ngo cari iby'ijuru nticibye na buhoro buhoro. Muri uwo mwanya caremeye umwana w'Imana, hanyuma kirakora ubutumwa bwo guhanura, nuko kiraheza kirasaba n'ikigongwe, ijuru kiraheza rero kiraritahukana. Nuko rero kuri twebwe twemera Yezu Kristo yapfuye akazuka, uko siko biri. Paulo mweranda avuga ati igihe abayahudi basaba ibimenyetso, abagereki nabo bakarondera ubwenge, tweho tumenyesha Kristo yabambwe ku musalaba. Uyo ku bayahudi n'igitsitaza, naho ku bagereki n'ubujuju, ariko kubahamagawe mu bayahudi no mu bagereki no mu bantu bose niwe Kristo, ubasha bw'Imana n'ubwenge bw'Imana. Ibaruwa rya mbere umutumwa yandikiye abakorenti ikigabane ca mbere akarongo ka 23. Umusalaba rero utumenyesha ubugamburutsi bwa Yezu. Niyo ngingira kabiri, niyo ntumbere igira kabiri. Ababyeyi bacu ba mbere bamaze kugarariza Imana, Adamu na Eva bakajya kuri ca giti Imana yari yababujije, igicumuro caciye kirandagata gushika n'uyu munsi, caciye kirandagata mu bantu. Maze abo babyeyi bacu ba mbere bari bashize ukugarariza imbere, Yezu yaraje ahashira ubugamburutsi muri byose, yakira ugushaka kwa Mana se adahigima, aranemera ingwirikizi zose z'ibicumuro by'abantu gushika amanikwe ku musalaba. Maze ico giti abambwe ko gihinduka igiti c'urukiza, igiti c'umuhezagiro, igiti c'umugisha na ntaryo. Nico gituma rero twambara imisaraba, ni igiti inatwambara imisaraba, tugira imisaraba mu mazu yacu, kuko ari ikimenyetso c'urukiza n'umuhezagiro. Nuko rero tuja turasaba iyo migisha n'imihezagiro, biraheza bikadufasha. Ubwa gatatu, umusaraba n'ikimenyetso c'urukundo Imana ifitiye abantu. Imana yamye ishaka gukiza abantu. Kubona rero yarungitse umwana wayo w'ikinege akigura abantu bari bacumuye, bayiteye akagere, yerekana ko Imana yakunze abantu urukundo rutagira ingero. Naha Yohani mu kigabane ca gatatu akarongo k'16 agira ati Imana yarakunze isi gushika itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. Nitwemere tuzoronka ubuzima budahera. Ku musalaba Yezu yaradukije ibicumuro. Ubugamburutsi bwa Yezu bwamutumye yitanga ko inkuka y'ugukura ubugaba n'ibicumuro by'abantu. Maze igicumuro cari cyakwegeye abantu urupfu, ubugamburutsi bwa Yezu buhashira ubuzima budahera kuri bose. Naha Paulo mweranda rero agira ati nabashikirije ubwa mbere ivyo nashikirijwe nanje, ko Kristo yapfuye kubera ibicumuro byacu nk'uko byari byaranditswe, kandi ko yabambwe, kandi ko yazutse ku munsi ugira gatatu nk'uko byari byaranditswe. Ibaruwa rya mbere ry'umutu yandikiye abakorenti igabane ca 15 akarongo ka 3-4. Umusalaba n'ikimenyetso kigaragaza intsinzi ya Yezu. Yezu amaze gucikanira ku musalaba, kuwa gatanu mweranda umuntu yari
gushobora kwibaza ko byose biheze nk'ababigishwa b'Emawusi k'urupfu rwiganje. Ariko mu gatondo ku munsi ugira gatatu, ku munsi wa Pasika, Yesu yarazutse aratsinda urupfu, yisubiza muzima, asangira ubuzinahazwa na Mana se. Iryo zuka rya Yesu yerekana ko Imana Data yashimye inkuka umwana wayo yahereje ku musalaba, ya nkuka duhereza mu nkuka ya misa. Umusalaba rero niwo wabaye inkomoko y'iyo nzinzi. Kubw'igiti cy'umusalaba wa Yesu cyabambwe ko Yesu inganji y'Imana yari ibonekeje ku isi yose, iyivi ikagera. Kuva ubwo ikibi nticishobora kwiganza ku isi. Umusalaba Yesu yabambwe ko rero nta na kimwe, nta n'ikizokwigera kibaho kizoza kiwuhungabanya. Niyo nzinzi idasubirirwa kandi ishika n'abantu ku rukiza rw'imyaka yose. Turawushemeza rero kuko waturonkeye ingabirano, waturonkeye ingabirano yo gutsinda umwansi sekibi, kuzotsinda urupfu, kuzozuka hamwe nawe no kuzosangira nawe ubuninahazwa mu myaka itazoshira. Ubwa kane, umusalaba n'ikimenyetso cyo gusubiza hamwe. Umusalaba wa Yesu uduha gusubiza hamwe n'Imana, kuko tuhagijwe amaraso y'inkuka yiwe, duhabwa iteka ryo kuba abana b'Imana. Bisubiye aho yasanze kigarukako, aho yasanze amaboko ku musalaba, Yesu yaradusubije hamwe twebwe abantu, kuko yatwegeranije twese muri we kugira atuvukanishirize mu rukundo rwiwe rwamutumye adupfira twese. Naha mbere agira ati, ngira ibwirizwa ryanje, nimukundane nk'uko nabakunze nkabitangira ku musalaba. Ku musalaba kandi Yesu yarasubije hamwe Imana n'ibindi biremwa byayo byose, isi n'ibiri kuri yo, bisubira kwerera abantu. Abantu nabo barokowe baca bamenya gusonera no gutunganya neza isi n'ibiri kuri yo, nk'uko tubisanga, nk'uko Imana ibishaka, kandi tukabisanga mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abakorosi, ahagira ati, kuko Imana yashimye kumubyagiza mu musesekara wose, kandi kubwiwe igashima kuzuriza byose nawe, ngo birore kuri we ibyo ku isi n'ibyo mu ijuru, mu kubizanira amahoro kubw'amaraso yasheshe ku musalaba.